Mama Kayisi yaje Greta ndashaka muri kano kanya imbabazi abanza dusigure impamvu yaretse abantu bakadutora azi ko tutarimwo arareka izo video baraziposta twazitanze dutevye nivyo twazitanze dutevye kubera bavuze yuko wewe ari uje kwishura ibibazo jewe ngaha nje nka Greta na wantumye Elsie porte parole wa staff nje nka Greta kuvuga Greta oya Jenny live ntaniyo narinzi ndayimenye mu kanya ko hari ibintu biriko biravugwa du coup muri uwo mwanya jewe nkavuga live cihera kuko ngira mvuge nka Greta kandi ngira mvuge nkuri muri irebe nangure nkuri muri irebe cyane nka Greta oya turiko tuvuga ivya irebe vuga nk'uri nka Greta ni semye oya urazi gituma gamipo siko wewe ikiganiro twagize jo kwibarabara igiteramo giheze uracibuka nakubajije ibibazo bibiri yuza kuba warabaye punctuel ukabona bari nyuma yawe ntibabaye punctuel wewe nyene ndakuzi neza ko bari kwandika message ati ndazi naka ko ataratanga video hamubona mu bambere n'induru nkuko batanze yenge gato naconyishuye kico nagiherejeko nta nico wanyishuyeko so ubu rero nka irebe ndiko ndavuga siko ama critères yari ahari twahaye jury niyo yakoreyeko hama umwana arashobora gutemuka akabona yuko yatemutse azodubura ariko nikibuza ko akora ama examen muri 3e trimestre so ami pro urabizi yuko uyesuje kenshi ko ata video ushobora gukora uri mu stress ntavugiye ngaha urayadusigurira ndavuga ati ariko video rimwe ndavuga yuko turi mu bintu vyo muri ariko uyesuje le dernier jour wa ma video uyesuje before ami pro reka manze meze ni uyesuje tukivuga iyo tukivuga ati mukora ama video deadline ndibwa ko navuze mukora ama video ari mercredi ndavuga ati ama video umunsi wa nyuma kuyatanga ni lundi nabahaye imisi ngahe siko uwo mwanya nyene yuca wiyeskuza ati je bizoba binyankira ndabizi neza ko twari kongereza imisi kuko ni ibintu byinshi byagiye birahindagurika bivanye n'ico mwe mwifuza kuva ibi bintu bitangura twakorera kuvyo mushaka toya iki kintu ni mureke kireke oya iki kintu ni mukireke mukigire gutya amatora kuri site web nimwe mwavyitoreye ngo kubera hari abazwi kuri TikTok kubera batazwi kuri Instagram jewe Facebook ntayo nkoresha mugatorera kuri Facebook sinzotsinda ivyo byose n'amadeba twagirana entre nous le staff et vous twagendera kuvyo mwasavye siko haragera imuso gukora ama video muri final turababaza muzikorere muhurira aha tubakamere bamwe ati oya jewe sino kwisanta à l'aise ndiko ndakora video mbona abantu turi kumwe muri competition impande yanje abandi ati nanje sinzi gukora video c'est pas mon truc nukuri ndabasavye duhure tuzikore mwavuga ibintu bibiri bitandukanye ela turagerageza turabohereza mwese tuvuga ati sawa wowe udashoboye kuyikorera natubwire tuze tuyimufate amipro ushika ngaho turatahurana hama ushobora kuyikorera nawe nayikora yiturungikira ariko mwese deadline set that wowe ibibazo waciye uhura navyo sindavyanse ejo naguhaye akarorero ikibazo kigoye kwakira kandi kitotuma umuntu kitotuma twumva n'agatima ko kuvuga ati nukuri nagumemwo ni nko kubura umuntu tukumva ati uyu muntu yabuze umuntu ntari muri mudi gukora video ico kirumvikana sino ibindi bibazo ugenda urahura navyo twese dufite ibintu byinshi abo mwari ko murakompetana bafite ibintu byinshi basama amabanga atandukanye ariko benshi babishizemo amahera mu gukora ama video benshi baritanze bafata umwanya donc kuza kubasigurira ngo amipro twamubabariye ibi ntivyumvikana itegeko rihari bari hari kandi rifata kuri mwebwe ikindi naco yesi yavuze jewe ivyo wavuze nagutahuye sivyo okay ariko ikangaruke ndashaka ushaka hari ahantu uri kurarengera kandi aho hantu je nshaka gukosora sivyo ivyo bintu wavuze nagutahuye kuko ni n'amakritere mwafashe kandi urumva umuntu arabitahura kuko nimwe mwateguye mamuzi byo mufatirako ariko nanje ndakubwiye eske
gute mwebwe mwapostinze ama video yacu none reka ndahashike amipro wowe uko urashaka ko umuntu akwishura ico ushaka kumva reka umuntu akwishura uko ibintu bimeze s'il te plaît ariko n'imoya urashobora ndahashika ndahashika igitwa twapostinze amazina yacu mwakoresha amazina yacu ndashaka pas du tout amipro tekana Amipro ntareka rukumbi ntareka arashaka kumviriza ushaka kumviriza twumviriza ego twakoresheje amazina yacu nuko batumvise cyane je nakubwiza ukuri Elsie none ukuri kwawe ninde kubwira ko ari ukuri nanjye ndafise ukuri kwanje amipro gashaka kwinjira hanze biraja hanze please reka umuntu akwishura ico agiye apana ko sawa sisubira reka mbanze ndabumva imbabazi ego c'est mieux donc umunsi w'amavideo ziratanga Greta reka gushavura mama wanje nshavuye ni kubera ko Greta no gushavura mwege reka ndabishure mwege kumvikana wishure utusiguriye neza uri pose amipro nawe ateye nyene gato yiyumvire ego okay umuntu ariko aravuga tummuting ama ntuze ama micro then ushaka kuvuga nawe afuma saba ijambo muri commentaire. Donc je disais yuko umunsi wo guposta ama video deja twari guposta ama video ndavyibuka neza ko habaye retard kubera abo bantu nyene bariko baratevya kuzitanga video zari kuja ku mbuga umunsi twari twifuza twararengeje ko mengo nka 2 ou 3 jours kubera iki kuguma twinsist naka kutatanga video nimba vyakunaniye tubwiye tuze twigufate siko hama abagiye kwiyescuza amipro message wavuze yuko wanyandikiye kuri yescuza ncenda soma ndayibonye ariko nta video je wandungikiye subira inbox subirabe nibaza ko wayihaye wirije nta video yawampaye ahubwo wampaye message donc kuki umuntu ajya kwiyescuza izindi zigira zije kumbuka kandi ibintu byinshi biko birapfa kubera abantu bako baratevya aho ndikumvuga gatwe ka amipro Samanda ari wowe no kwishura ntiyishura isati yamuwe yacirangira ni foto ko ari mu bitaro ndamubwira sorry ejo rabuyirungike iyo critère y'abantu bako barungika ama video ko bazovamwo ntiyari bwaze là je suis claire iyo critère ntiyari bwahaje ama video aratangwa amipro yacerewe isati yamwe yacerewe Samanda rero ntaniyo yatanze randi promoter ayitanga mona wewe je harageze n'ahantu mvuga ati ntarimwo kuko kenshi cyane yaravuga tumukuremwo mu nyuma ndabona video ya mona ndabaza mona yagarutse mu ihigano ivyo nitubitebako donc aho hose twaragize ama challenge kandi bikambabaza yuko biko bigira abantu bari kuba bambere abantu bari gushobora gupasa bakagera kure je somehow naravuga ati abantu nibatwa ko baratugara ko kugira tume tubisemba aho mvuze nka Greta simvuze nko muri staff donc hageze kuziposta amafuiti yahabaye ni menshi dufise groupe y'aba influenceurs barimwo aba influenceurs bamwe baradukontakta ati turi sûr twaramenye yuko nakana bataratanga video sishobora kumva je ko notanga ibihumbi miliyoni kugira ngo ne video muzoce muza kumbwira ngo naka ngo yabaye uwa mbere ataranabaha video siko twari twashize ibintu byose kumugaragaro dufise groupe nge turabwa ingene ibintu bimeze twarakira ivyiyumviro byanyu twarakira amawishes yanyu ivyo mwifuza ko bizogenda byose twarabikorerako niho rero iyo critère yaciyiza turavuga ati you know even if ari muri finale ntiyoza guca imbere ya naka kandi naka afise yatanze video attend nta challenge nimwe yaduteye etu ikosa ryahabaye Chemvuga nkomisa ko nta bintu vyera nivyo nakubwiye amipro uretse kuri umu MC uri muri evenementiel nta muntu yigera akora 100% bikaba réussite ikosa ryahabaye nuko mwari kumenyeshwa yuko even if muri final mwege muri exclu d'office kubera ko mwatebeje video ivyo mwari kubimenya avant la soirée là vraiment là je m'excuse nka Greta mwari kubimenya avant bampamagaye ndasubiye mu rubanza jewe ndagisabiye ko imbabazi nka Greta ntawantumye siyo ntiyantumye ntazi ko niko ndagira ni live ngira karanyumviritse ico ndagisabiye ko imbabazi nkari kubimenya mukaza mubiza ati jewe nje nk'umuntu yatanguye competition influenceur ariko ndazi yuko ntaza gutogwa mukaza kujya haje ba Semavumba bari batumiwe alors que bari bavuyemwo bari bavuyemo mi demi finale bose twarabahamagaye haba abavuyemo kuva kare bose twarababwiye ati you know muri competition
rero ico onye nibaza ko namwe mwari kukimenya hama yuko Amipro hari ikindi kintu bavuze ko iki tutafashe pourcentage ya CV na pourcentage ya naka na pourcentage ya naka hariyo critère iza ikuraho ibintu vyose iyo critère yari iyo ya video nawe wowe ufise 100% mw'ishuri nawe watayeshe kufise urabizi ko usesheke mu ndero utebuka izo turabizi muga ico cose mwari kukimenya avant aho nyene niho je m'excuse ko mwari kumenyeshwa ko mutarimwo ariko ko twakoresheje ama video yanyu twayaposta ngo amazina yanyu gushikaho onye ntitubona no kumwe twari kugira ngo ziposta alors ko muri finale kuba muri finale ntibisigura kuza kumenya urashobora kuba uri muri finale ariko hakaba hari ikintu kikwescriva kuba muri les 5 ou les 3 premiers nibaze ko ngangerageje ishura murakoze okay gatoyi ukigenda ikintu cyakubaza natahuye nanje ifise je nashaka banza muri ndenda ba umwanya mu mubazi je nanje ifise mureke mbazi hari ikintu tubaritse rimwe ayishure rimwe atagenda ndabibasavye kovuze ngo ari mu rubanza deje hari ikintu yavuze ngo cafuyite ngo abantu bagiye kuvuga ngo turazi yuko nakataratanga video Greta nagira namubwire yuko ndi umuntu wa mbere jewe nandikiye ikibazo Elswengira yo nambere icabona muri groupe mvuga ati ta video naratevye ndibuka yuko nacandikiye muri groupe irimwo n'abandi ba influencer nabanje kucandikira muri groupe imbere yuko ndacandikira abantu inbox kugira ngo ejo nibazovuye ngo nandikiye umuntu inbox nabicishije muri groupe twese twarimwe ico ni cambere ica kabiri none gasha ego mama mwari kutubwira hakiri kare yuko tuza kuza gushigikira ariko tutaza kuza kugira tuzi yuko ngo hariho abahabwa ubushimwe canke ariko nagira ndagusaba ikintu vy'ukuri muribaza yuko iyo mwabitubwira hakiri kare ajya amavuga abantu badutoye bari kudutora twaca tubabwira ati iyi evenement n'ubundi ntituyirimwo urumva mutora abantu sivyo ariko mubona yuko mwakoresheje amazina yacu muzi yuko deja abantu nibarimwo aba bantu nubwo botogwa ibice jusque là je t'arrête na mazina yanyu twakoresheje kuko nitwaye tuzi ko muza gutebana video iyo video yawe itangwa avant nta zina ryawe turi gukoresha Greta ngo twarakoresheje amazina yacu nakuretse uraheza ari indi uvuze ngo gutyo ngo mwakoresheje amazina yacu video twazitanze duteba ariko mwaziposting yiki muzi yuko tutarimwo ico ni cambere ca kabiri hari kibazo tanyishuye message nayandikiye muri group ndibaza niyo nayandikiye niyo nayandikiye wayanditse unga bamaze gucegwa ntiwayanditse ati nzocegwa wavuze ati mumbabarire nayanditse nacerewe sinavyanse nayandikiye wavuze yuko hasohotse amafuite je message nayandikiye muri group ico ndibaza yuko uracemera hama ica kabiri sivyo mbega ndasubiyemwo iyo umuntu unyumvirize neza iyo umuntu azi yuko yananiwe hari n'igihe n'ishuri aca ariheba ariko gute mwari muzi yuko twe twananiwe hariyo critère hariyo ikintu tutigeze twubahiriza ariko muratureka turabandanya mbega Auguste kubera iki yatubwiye dukora ama video azi yuko muri finale tutarimo nta numwe yarazi yuko Amipro ako kano nacishwe kenshi cane gose nakubwiye ama video yagiye kuvuga Amipro indagacira amaza kantu kihuta gatoya mwamenye yuko bananiwe kujya munsi wa finale cyangwa mwari mubizi amavideo yabamaze kuja hanze niho jury yadusavye critère siko nabivuze yuko ibintu byose byabaye mu muco aba influencer twarababaza mukene bigende gute abantu mwakuyemo muri demi finale mwarabaprogramye bo barabizi harabaye proclamation harabaye formation harabaye nabone aya makritère twakoresheje none abo batatu nabo kubera iki arabimenye formation kuri aba nabo justement batakumwe ico kintu nakivuze niho habaye ikosa bari kubimenya ati burya ariko basi nkirebe muremera ko mufise ikosa kuri ico kintu je nabivuze nta wantumye
nibaza yuko James abye nkosa nk'uwari muri staff yari karabitegura none naranze nawe nyene yacerewe kubera yakoze video atevye hamwe namona nawe nyene bose Gusa yari yagiye no mu cayi yorandi yari yagiye no mu cayi Sarandri Andri cayi mureke kumunigana ijambo mureke Landry avuge Landry vuga Basha Landry navuge nuko itumye utinge Landry avuge agomba kubamenyesha Landry vuga yaba Landry promoter atari muri ico kintu bateguye ariko bavyaho kwanza ko bamenye ivyo mushimire Imana izina mutananirwa ko arajyara vyemeye birabiryamwe muranashira muri arena kwa muzungu muzi ko ntarimwo kweri je igasire mwe w'Israel nambaye kwanza nayo twabonye kuko ntiwigeze ushika muri arena oshikaho gutega je ndumutananirwa ivyo bintu byanyu je se ndabizi byose wibanza mwache biturengwa je noza nze kumara amaraje nk'abami pro baje bambaye amakoti yarya je ndabizi yuko ndabizi ko mwankuye mu neza je abafana muri staff ya nahise abafana abavye bankunda banyubaha bambye ati peti yangu uko wapi vie mimi niko hapa nje sasa usiingie mdogo wangu watakufezeresha hapa mbele ya watu kwanza muransha vuji ndabaramukije reka nakwihera agatima mumeze neza nakwihereye umutima urakoze Sinda impananje sinda ndabaramukije rero kwanza mwese muko badukurikirana okay watuje ariko ndibaza abandi barashobora kubona Landry avuze iki mu bisanzwe kera nzake kimwe numvise avuze ntakenze ndataha nta na kimwe kuko arazi gutuma rero je kandi kazi ni bazi utubazo mama Kaisa kubera kiringa mama Kaisa kubera kiringa Landry wanze tubwire ko nzigene wagiye mu cayi ukamvuge none banyimijambo vuga mana vuga ingene wagiye mu cayi ico tubandanye usuye kunkora ibintu nk'ibi usuye kumamagara kuri live no bandanya vuga tunga Chamera mbere bashaka bamusigurire bajya bamukate SNF n'abantu bako barankurikirana canke nibizi ajya n'amagift n'amahera uri kuraca yaba nuze yawe iri monetize wogenda ukayakura ko kuri PayPal wibaza ngo n'ama influencer ngo maki je bako bitu amakate SNF wowe kwanza uradusumbye influence twese ngaha mugaca bankuramo no bandanya tugume kuri nuze ntituje ku ruhande kuko mama Kaisi ari mu rubanza agira gende shikiriza ivyumviro vyawe ha muco ugenda nyene wagiye mu cayi ahubwo akaca agenda mumubajije bwe kunshiramo je sinabaretse muravuga okay yego ndabaramukije mwese nibaze neza ko meze neza je nitwa Landry promoter umuganga umutani wa Twitter zinyamoto vamos vapula gisel ko rukanda yo mutanshiramo bizari kuba kwanza kwanza shimire kwanza uburongozi bwa Irebe ikumva bayita muri kino gihe nyeneyo n'umugenzi wanje kandi n'umu grand frère nubaha kandi nkunda cyane kandi zimva mutima kabisa byo munsi banshiramo mu byaba influencer benshi barabihevye benshi barabivamo me kubera ko navuga ati ugasi n'inshuti yanje jewe ndakunda iterambere ku gihugu ndakunda ibintu ndavuga sasa je sho kujana nago kubera ko je ndi Landry promoter abandi nabo nibo rero sho kujana nago ngo mvuge ngo kubera ko ngo naka yavuyemo ngo nanje reka ndabivemo ndavuga ati sasa iyo 3 million 3M muri no crise eba yora simaki eba ndagenda babwira ati poa cyese sho kuvamwo ntegerezwa kuparticipa je baranamanura mvemo na likikete na nini nivyo kwisuzuguza ushobora kumara manza ushobora kugira iki je ndavuga ati no je ntegerezwa gushigikira abantu bari ku kivi August ari ku kivi ariko akora ibintu bituma igihugu cyacu kiboneka neza ariko arafasha ugwaruka n'umugenzi ni vyose poa video ya mbere baje kuyimfata muhira ndarabashimiye banasigiye n'ifana
Nansanze mu nzu wanje muri salo iwanje niyo baje kumfatira video ya mbere yo kwemeza yuko nzoba ndimo n'aka envelope kanje ndavuga ati ebana ibintu biri seri kandi undi uracambura n'uje kumfata video n'umuntu nubaha cyane Willy Etoile de Centre legend mu muziki nubaha sana kabisa ebana ndavuze grand frère kumbe no uri nyuma y'ibi bintu ndafata byabene biri seri mbona DJ Rafa manager baratashamba bati nimba yari mwibe kabisa ibintu ndizera ko biri seri kubera ko mwebwe je muri abantu mubaha kandi nkunda ndavuga ati fresh jena kibazo navuga ati mbenda nabisubiramwe jewe randiri promoter ndemeye kuzoja mwiganwa rya irebe ibizoba vyose umva ataco ndavye abafana banje nzobabwira ukunye mu ntora hama ibintu bifata inzira niko navuze muri iyo video ndavyibuka ivyo bitiwe iganwa rirabandanya sasa kubera ko mu groupe twari turimwo muri ari groupe badushizemwo je mu kurinda brand yiwanje je muri yo groupe birinze bihera nanditsemo message inshuro rimwe gusa kubera iki nawe umenga hari ibintu vy'ubuyiwayi bamwe bashaka guma bashwana babudutiku twatona tugasanga urugukira amatiku n'umuntu rutizina n'umuntu atawumwigira munahurira municarana je narasoma gusa sinandika kuva birinze bihera ntanditse muri yo groupe ariko nsoma kubera iki amatiku yibereyeyo babereye umuntu dutiku tw'amafuti message tutagira intuze ya gushwana ugasanga umuntu muko murashwana n'umuntu muko mupfubusa competition ntirahera ntigitangura Randiri sinzi mengo uriko urarengera ariko uvuga ibiri ndani gose ndabivuga none niwowe bankuyemo umunsi umwe jewe vraiment ngiye mbandane nyene shike kuri point ahantu nyene point nyene byose aho mwese mukeneye bavuze dutanga ama video je naharabaye karutari kubera iki ibibazo by'ubuzima byo wanje nifitiye haraba karutari sinatangiye video August na Greta naramutelefone ariko yari yaryamye hari mwijoro yanyandikiye mu gatondo ambwira ko yararyamye je namudaba telefone abarongozi bose aba DJ Rafa abande ni eskiza nda telefona na boss mwenyewe nyene mahari ndamubwira ati mzee mambo ni aje sasa jewe harabaye karutari gatoya sasa ya video kweli kunuku urabona kunuku acambwira ati bro waratevye ariko reka turabe nyene ngo irungi cyangwa ati mbwira hakiri kare nabimwibwiriye mzee none natanze video nzoca mvamwo urabimbwira hakiri kare ngo yango ndavugana na staff nini popo tiwe ejo video zoyirungike saa 4 uko nyene guys nazindukiye muramvye mucayi hariya iteza niyo nagiye muri ibi bihorana nyene deplace migoye nafasha akakibo kanje nirasa iteza kugira iki nigira ga creation kiwanje nikora akantu kadasa n'ivyo abandi kubera ko jewe ndafise kumwene nteye ndagenda muca itezi muramvya ngira iki afata ka video mbere LC ni imfura bugiye umukobwa uko biri kose no gusa nyene yagiye mu bintu nyene yimplise mu bintu nyene bugiye umwana uyu mukobwa ari serious sana umukobwa ari serious sana kuko uwo muntu yatuguma hagufi cyane yarami hagufi cyane aba influencer bari muri mu group kuko bose yarabazufite ikibazo nyabaki bimeze gute jewe yaguma mbwira ati Randiri ufite ikibazo bimeze gute nkabona nyene ko mwana w'abakobwa nyitayeho kabisa Ibana jewe ndamubwira ati mbese yanamfashije murundi kazi ndabwira ati sasa je video ndayihejeje bacha bambwira ati irase kwa Willy ndayimurasa inbox ndayurasa kwa boss bose ndabaha Greta na Elsie ndamuha bacha bayirasa muri groupe bacha bambwira ati dukorabore tugire collaboration kuri Instagram kugira nyene ndabakorabora barahasepta vyose ndavuga ati poa jewe nafata ya video nyene mbere jewe ndabakorera n'ivyo batantumye ndabashira ku ma platform yanje za Facebook
video yabo igeze bagende bayirabe n'abapromotinzi igeze kumenya ku 100 video yabo kuri Fibi wanje bagende barabe baza kubazonshimira hanyuma sasa mu nyuma jewe hageze yuko ivyo bintu vyose na kintu kimwe bigeze bambwira na kintu kimwe bigeze bambwira yuko ntarimwo ibiki n'ibiki nta kintu kimwe me jewe ngene meze mu buzima jewe ndankakunanirwa mbona niyo mba nigirishije imbere yuko nza bavuze ngo tuze 20h imbere yuko nza jewe naraje mugabo jewe ntariko je nahise umuntu turiko turavugana namati vie mambo ni aje bimeze gute inze canke nigumire niryamye arambwira ati turiya banza kwanzura indiri munyuma niwe yambwiye ati mdogo wangu usije ntuze kubera ko usanga uri kuragira uze kumara amarira imbere y'abantu nawe nyene tukwemera umutaranigo ntuze kumara amarira imbere y'abantu Zende kugiye Landry none iyo nibanga none barambonye babaze ko bigeze bambona Landry mugabo uzukoresha amaterme tose tumva rega ngurira sayo nguragira nte yambwiye ati ntaco hari umuntu yambwiye ati umuta nanigwa tizambora umenga ntiwoza hano hantu uze kumara amarira ngaha kuko n'uwa mbere arazwi kandi rero sha nshuti yanjye raba wewe nimba ufise nimba urindira bihere ubumva ingene yambwiye rindira bihere hama wewe nimba ushaka kuza nyene kwiteramira ntamuce winjira tinarinda hari nari hafi yaho kabisa baramaze kumva yuko narimo naciye nikubitira ikorosi nigira mu bintu vyanje niko abantu bose baguma bambona bambwira ati bro kwambaye neza ugiye wavuye gutora amawadi okay gatoya Andre mese amacambaza gira mese amacambaza urasire ko ubaze kuko ariko ashinga intahe sinda akashinga intahe vraiment no inahe ni nziza ariko turi muri kanguka birarumura ku mutima muri kanguka birarumura ku mutima ntawo bimugora ikibazo cyane cyane jewe kwanza vuba twamiriye amafaranga menshi jewe kuri jewe bon nuko gusa atagitoki washoye simaki sasa ugukoresha impano yawe ari ibintu nyene uvuga ati imana je imana yarampezagiye ayo mafaranga akaza simaki ko narutayo turayaronka bice mu mpano zacu ariko vema kuri jewe Landry promoter aho ngeze 3 million amafaranga yotuma mvuga amajambo yose ko ama live yayo so amafaranga yotuma umuntu atubwoko cyangwa avuga amajambo atabaho kubera ngo ni 3 million no ariko brand y'umuntu jegiye nangura gukora abo bose nibigira banahura bari abantu bampinga fo sasa je brand niyubakiye bacungire ko je ushobora kumushira muri awards ukubitwa amakofi warafunzwe isura yiwanje ndi mu cyayi muramvya ukayikubita kwa muzungu mureka ukandasa ukavuga ngo ama kumbe warahuye ngo nuwabimbiye bivuze ngo okay ubu navyumvise biboneke yuko reka ndabaye message biboneke yuko je badukoresheje reka mvuge jewe kugira ushobora kuba impro kumenga arabatinya je mwankoresheje ku buntu nda promoting radio yanyu na competition yabo ku buntu bakoresha brand yanje sinarihwa barankoreshe sinariho kandi je nasaba kubitwari kuko nta kuru wo nkuramo hama nibameshe ko bankuye mu gace bafata video yanje isura yanje visage yanje bakagira bakayira amamega yo kuvota abafana biwanje urumva abafana banje n'ibigugu rero nimbura kimaze nafite ariko Landry wigeze kuvuga ko bagusigiye agafana igihe bagusanga muhira naravyiyemeje neza ati jewe Landry promoter ndemeye kuzoja gumana kugafana ariko nta gitoki wari washoye none akoye nagashimire siko nahereko tuza rero nako arakaronse okay ndibaza ubu ni sawa wahagije go ngapaze divin twa okay baza je it's the Rwanda mu ubusize
je biranangora kuko aramanura n'utuntu twinshi je yataba Elsi ibintu vy'iyo radio yabigeze kure kabisa kandi azi ko nyene yo telefone amapere ngo akunze ku telefona bro nina uranze ndabizi ko vyari kubivyo ariko Elsi ndagushimiye cyane kuko jewe ingene nabiteguye jewe vraiment Satiyo nta kintu na kimwe je nigeze mvu Imana igwezagire cyane kuko nubundi naho amara yawo cyangwa ivyo by'amawadi byabo byagize nagumye ndira ndi promoter kandi naco nabiciye nanje naco mwanyici tari gusa mwankurije ri mwandi sasa kandi baragwaye ifana fana naho nakugwemera ko njamu Ndacende kundi umuntu upfa kwitura uko bishakiye uko sorry jewe vraiment nagomba mwire uburongozi bw'irya radio nukuri mwaragize neza gukora ikintu gishobora guhuza donc abantu benshi Landry mugabo urasa ku ntego ukabaza ikibazo mama Kayisi kubera ko yarari mu rubanza deja yatwigoreye si umwinvite muri cyo ngiye kumbaza mabuja gute jewe na telefone we n'umuntu ari muri organisation yanyu akambwira yuko harimo ntaranashika no kubanza bisigura yuko mutubwire yuko no wa mbere kuba harimo na mutsi bisigura ko umuntu yarazi yuko jewe Landry yambwiye ati bro usifiki Mara muri kuyo umuntu kwanza yarabishwe n'icambere cya kabiri mabuja mwemera ikosa murakuzi none garanti ukuntu jewe numva yuko umengo ahubwo niho vyiza kuba uwo muntu yarakuburiye hakiri kare na niyo wajayo nawe ugacumara amarirayo sisatene kabwa mwese mwari kubimenya yuko mwavuyemo mutarashika haji kandi ico kintu navuze ko ari kosa rikomeye ryahabaye kuko na apere yawe urazi ko wantelefone minwe ahubwo nawe shumbusha waramvyura mama Kayisi mfise ikibazo kimwe jewe mwasiguye ku makosa yabaye ego barakoze amakosa guteba gutanga amavideo birumvikana hama nkavuga gutya ko mwabakuye muko bamwe mutanga example ivuga ngo umunyeshure ngo afise sheke munde honyine ububizi ko wakoze ikosa rituma ugira isheke mu ndero uravyumva uramenye yuko ni nkuko iyo utakoze examen uba witeze neza ko umuntu en classe uravuga ati ngaha bulletin yanje ugenda ku ishuri uvuga ati bulletin yanje ngaha ndabizi neza yuko ntiyakozwe kuko ndi umuntu en classe uravyumva mugabo ko mwari muzi ko staff yamaze kumenya yuko batarimo ni iki cyatumye mu project ama video yabo kandi batarimo Niyemeye kosi ahubwo hakogwa iki mugiye kudusumbusha gute no ni kose ni kubera iki ubwa nejo dutahure kuko biko birancanga mwari mubizi yuko bavuyemwo genre nka staff mugabo mwari project ama video why Bon, igituma habaye projection y'ama video nuko bari basanzwe bari muri finale nubwo utamenya nubwo udapasa ubuza deja uri muri finale diko uba witwa finaliste siko video tamaze gukorwa simbona akamaro ko kureka kuziprojecta kuko on sait jamais nubwo utoba classé mu bambere irashobora gushikana ahantu kure siko hari abantu ngaho onya ashobora kuronka yaragiye muri Miss Burundi sinatsinzwe ariko hari ibintu byinshi imiryango myinshi yuguruka ukavuga ati seno ya projet nari mfise seno ngene babona participa et tout ndashobora kuronka ibindi bintu donc tiya video projection yazo nuvuga ngo no kureka guzi project hoho twe kuba tubasuzuguye no je numva gasuzuguro kamere ikomeye gusumba bakaca mubabwira ngo ntibarimwo kuko deja urumva mwerekanye ibikorwa vyabo yuko barimwo finally ntibarimwo jewe mumbabarire kabisa hari ibintu no kwihanganira mu buzima uvuze ngo mwari kuba mudusuzuguye Greta avuze uko ahubwo mwarakoze kudusuzugura mwaradusuzuguye cyane gute umuntu yogenda
bakamushira kuri afishe ya show azwi ko atazoperforminga. Navuze kureka kuziprojeta hoho byari kuba biri plus pire. Nakivuze ico kintu ubu biri pire déjà, donc kureka kuziprojeta hoho byari kuba biri plus pire. Sinzi ko mwana wawe. Greta tuvuze ego ivyo birumvikana ni nkuko mvuga ati no oya Mama Kayisi Mama Kayisi ari kintu navuze Mama Kayisi atahuye umviriza muhana ijambo gatoyi Mama Kayisi jewe numva yuko umenga kureka kuziprojecta vyari bifise isiguro kuko mwari kuvuga ati mutubabarire abantu tutahamagaye ni banaka, donc abantu tutaprojecta ama video yabo ni banaka. Impamvu leta yaprojecte ntibarimwo muri competition vyari kuba vyumvikana cyane. Sawa Davina oui babarire gato irica nishuye Greta sinzi ko mu nyumva. Sawa Greta navuze ngo iyo bataposta ama video bari kuba badusuzuguye, ahubwo nagira namubwire yuko ikintu ca mbere mwakoze kuba mwaranazipostinze muzi yuko tutarimo mwaradusuzuguye. Ico coco mukimenye ko mwanadusuzuguye. Gute umuntu yogenda azi yuko ari kuri afisha agiye guperforminga show hama yashika kuri stage bakambwira ati ya stage ntushobora kuyurira. Ikintu naco hari habufuti kugira ngo ejo mubivugire muri arena muvuge muti aba bantu burya impamvu yatumye batapasa nuko ama video yabo bayatanze bateba kubera ko mwagize ubwoba bwo kubivuga. Ico ni cambere. Ica kabiri ica gatatu ndabisubiyemo Greta ibi bintu narabikubwiye kuva ejo no mu gatondo ico kintu cyavuzwe nibigeze bavuga yuko nibigeze haravuzwe amipro jury yarabigaragaje hari abantu batanu baguyemo kubera ibintu n'ibi banza muri hanze kuhenze muravuga biracarimwe amatiku menshi kandi amakofi amaze kwemera ni mushimana hinge gato turarenganya staff wamagariye CEO kuri bapel direct. Please mwanya nanje nabahaye umwanya wangu ivyo mumuhakanya kiwe amikro nagira ndababwira ikintu kimwe sivyo LC nimba utinya Imana baravuze ngo Mona Walda Amipro Landry ngo bakuwemo ngo kubera ngo batanze video zibatevye. Ico ni cambere ahubwo nihe ndashobora no kuca ndaguha audio y'ivyo bintu nyene. Reka meze LC reka meze please tuvuga amazina ofete bari ego mutegeka kuvuga amazina kuko okay. Ico ni cambere. Ica kabiri Greta wowe ubwawe nimba mudatsinda muri kurebe nimuposta amafoto neza ko amafoto yarameze ama murabe makomantere mwe. Ico ne aba chance ya mipro amafoto ashobora kuba aposta n'amafoto sani ntidushatse bikora ubwo nyine siko ko nibindi byose byarakoze amipro nico cy'amafoto ashobora kuba post igana ayo mapost egana cyo bitwaye ashobora kubyerekana ushaka ko babona ko bari wa mbere pas de problème birashobora kuba post n'ubu nyine cyane apana le vote murabizi yuko apana le vote oya twaba poste mwese ko muri 15 uko mwazihaye mwabahaye zanditse mwigeze mubaha lodekulo muhana umwanya please nariko navuga Greta ibi bintu turimwo sivyo Greta wengi urabizi umaze imyaka muri uno mwuga sivyo kandi ni sawa ari ngaha agira umanuka siyo ari ngaha reka manuke bye oya Mama Kayisi oya nezirasha kunkorora kwanda serva baby mama muri dine ko ndasarisha muganda bumvira gatoyi staff nibanzi kumenga directrice yo tubabarira gatoyi sari ngaha mukataraki staff yiwe ni kumenga ndababwira yego staff ni kuma urashaka kubaza utaravamo dukororende kandi nabaze ntaragenda ufite ikibazo kinyerekeye kinda barashobora kubaza taragenda ikibazo kiravuga kiti amavote muzo ya posta ryari azobapostere kasi babibishura Greta utaragenda Greta okay oya Greta gumanga 26 mundira umwanya gatoya nuze
dive Greta yama Greta Bazi nambaze ikibazo kindabaranze nambaze yanyumire ko ndamubaza bindi si yoraje oya si unaronge request ubu ni bon kibanza cyo kirara ngiraranje Greta oui ufite umwanya muto je ubwanje vema je ndamaze no kukubwira ko ndakwemera urabizi sana ndakwemera nanje umukobwa vema yemera kabisa ndakunda nabizi ko ndamwemera je ndakunda ba story yemera oya ni turi abakobwa tubabarire turagusumba yemera murakoze sasa muzosubira kure ko mwakoze amakosa kumva nta muvyeyi akora amakosa wemera amakosa baby mama hora ntacyo mwe mwemera amakosa mwenda wicaye ko ndazi niwe wari ubirongoye nari vice president ntacyo genda wicarane na timu yawe sivyo murabo ko mutugenza muve mutwandikira message yawe tubashumbushe professionnellement je ico ndakigwanira ndabibemereye ndabona afite ikibazo ndabona afite ikibazo cyo kuri Greta abantu mu mwenyene vuga Adeli Nyarusi donc j'avais afite ikibazo kubera iki muri jury de kuva muri demi finale twari tuzi ko jury irimo Nova ujya mu Miss Raisa umenga sinzi ko ari si waraje na de jury nayo narinzi nayimenye 3 jours avant kuko natwe baratwankira ko tumenye ibintu byose kuko peut-être ava mugaca mumenyetsa jury yari sanzwe oya imisi Deli nyumviriza siko jury hari abo twari tuzi ko barimwo nabandi bongewemo kandi jury twege mi staff twatora ngo uyu n'uyu si warika abacishura si wava yishuco yisunze gutora jury kuko twege natwe baratugwa siko n'amatora ntubona hajyaga Deli jewe nari sanse gutanga ama certificat y'ingene muza gukurikirana bambwiye ati ntavyo tuguha Greta nta manota tuguha wowe uraza kumva duhamagara utora certificat yo sinzi ko wabonye ko zatanzwe mu kidavanga kuko bavuga ati ntushobora kumenya amanota wewe do un uri muri staff hoba fuite harimwe abagenzi bawe etu donc menya yuko hari ibintu twege na twege tutamenya jury je haraho nabonye ujya munsi ndavuga ati barimwe muri jury donc urumva ko ari tutamenya natwe ndagutahura then my question goes to August namubonye yavuyemo rero murakoze bye ndera gasumbu